Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye, n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwebanywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV, n'imboneshakure mw'Rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tubibutse ko ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV yibanda ku makuru aba ari kuvugwa cane cane gateka zina muntu aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa muri politike, aba ari kuvugwa mu mutekano, aba ari kuvugwa mu makungu, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mamwe aranyejejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Bigenda gute ngo umuntu akorere abantu aziko bazomuhemba kumwica bakongera bagasigara barahama umugore n'utwana asize? Birababaje cane kubona n'iki gihe hari abarundi bakibandanya gukorera intwaro y'agahotoro ya CNDD-FDD, intwaro ibatuma kwica abanyagihugu ariko nayo yarangiza kubatuma kwica abanyagihugu nayo bamara kwikorera ico ishaka nabo bagahita babica. Birababaje kubona hari abarundi bakiriko barakorera intwaro ya CNDD-FDD mu mabi atandukanye ariko arakorerwa abarundi batandukanye baba bari mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu, aho intwaro ya CNDD-FDD iriko irabakoresha mu kujya kugandagura abavukanyi babo hanyuma nabo igaca ibagandagura kuko nyine babanga ko baza kumena amabanga y'amabi bamaze iminsi bakora. Twabateguriye byinshi birabana n'abagiye bakorera umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD ubatuma kwica abantu ariko nabo bamara kuva kwica abantu bagahita bagandagurwa. Byose twabateguriye tugiye kubashikiriza mu makuru yacu. Wipfuza kuzajya uba mu ba mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone aka niko karyo keza ko guvyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Impembo ku bakoreshwa amabi n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ibyashikiye gare yahora ajejwe kuniga abantu mu iperereza ry'u Burundi bimaze gushikira abandi benshi cane bemeye gukorera ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu bikorwa byo kwica canke kwicisha abarundi bene wabo. Nk'uko twabimemereye ejo, reka tubibutse bamwe mu baronse bene ubwo bushimwe butangwa n'iyo ntwaro kubayihebeye. Muri Rusama 2013 intwazangabo mu iperereza Majoro Jean Bosco Nsabimana batazira Margos yaguye i Nairobi muri Kenya atanumwe amunezewe inyuma y'amezi ane gusa akoreshejwe mu guturira isoko nkuru ya Bujumbura. Yagiye atanze intahe ko yoba yahawe ishano mu gihe yariko asangira n'abajenerali babiri mu kirabo iwabo w'abantu c'umuhisi Adolphe Nshimirimana. Kwa 30 Nyakanga 2015 umukozi w'iperereza Famille Ngendakuriyo yararashwe mu Kinama ukwezi kumwe gusa akoreshejwe mu kurasa Petero Claver Mbonimpa, umukuru wa APRODH. Iminsi mike imbere yo kwicwa Famille yari yarungikiye ubutumwa Mutama Mbonimpa aho yari ku musego i Bruxelles mu Bubiligi amutabaza ko yomufasha guhunga kubera yabona ko agira yicwe n'iperereza ngo ntazavuge abamutumye kurasa Mbonimpa. Famille yari yarabonetse mu kurasa abari mu myerekano muri 2015 no mu yicwa ry'umusirikare Caporale Ephraim Hatonyimana yishwe azira ko yariko akingira abari mu myerekano. Kwa 11 Myandagaro 2016 Abeli yahishakiye yaronyurujwe mu Kamenge nyuma y'iminsi 10 akoreshejwe mu inyuruzwa ry'umumenyeshamakuru wa Iwacu Yohani Bigirimana. Ibyago bya Abeli byaje amaze kumenyekana ko ari we yahamagaye Jean Bigirimana ngo bahurire Bugarama maze acafatwa n'iperereza. Abeli nawe yahavuye ahamagarwa n'uwo bari bakoranye amabi menshi cane Olivier Nibitanga yahoze atwara iperereza imurambya ubu ni Buramatari mu Rutana. Yaramusabye ko bahurira i Bujumbura. Abeli agenda n'ubwoba bwinshi, uko yabyicuze niko byagenze. Imyaka igiye kuba nyinshi atagakuru kiwe. Imbere yaho Abeli yari yarakoreshejwe mu gufata abatari bake batavuga rumwe na CNDD-FDD, yongera arungikwa imahama mu Rwanda gusuma urusaku, aho naho yaba yaricishije abarundi batari bake bari mu gihugu cibanyi c'u Rwanda, ariko nawe impembo yahawe nta yindi, yaragandaguwe nk'uko nyine nawe yagiye agandagura abandi.
Inyuma ya 2016 haravugwa umukozi w'iperereza yari akomeye cane yitwa Nduwayezu yiciwe n'iperereza mu ry'Uburundi muri Kongo kugira ngo ntaze amene amabanga yari azi. Nduwayezu niwe yari yarongoye ibikorwa byo kwigisha ibya gisirikare Imbonerakure muri Kiriba Orders, aho yari icegera ca Joseph Mathias Niyonzima batazira Kazungu. Mu nyuma cane muri 2015 na 2016 Nduwayezu yakoreshejwe mw'inyuruzwa ry'abantu benshi cane mu gihugu cose. Impembo yiwe ntiyatevye gushika, kwicwa nabi cane n'abo yakoreye. Uwomenya amazina yose ya Nduwayezu akagira n'agafoto kiwe, uwomenya neza uko yishwe yotwondekera mw'ibanga tukamenya uko ibintu vyagenze. Kwa 22 Ndamukiza 2017 Lambert Bitangimana yararagandaguwe anizwe n'abakozi b'iperereza bamufatiye mw'ihoteli Ngozi inyuma y'iminsi 2 gusa akoreshejwe mw'inyuruzwa rya Honorable Oscar Ntasano. Lambert Bigirimana yigize umurundi ari mu buruhuko yavuga ko aba muri Canada abesha Ntasano ko ashaka kumugurira itongo yari afise kw'Itanganyika. Yamuzindukanye igitondo ca kare kuwa 20 Ndamukiza 2017 ngo aje kumwereka rya tongo, guhera ico gihe Ntasano ntarasubira kuboneka. Lambert Bigirimana yari umukozi w'iperereza ryo ku Kirimba kwa Perezida Nkurunziza. Yari yararungitswe mu bihugu byinshi mu karere kandi henshi yarihaye ibara mu kwicisha abarundi bahunze, akoranye n'abapolisi b'ivyo bihugu yaha amahera menshi cane. Lambert yahumiwe nuko yamenyekanye ko ari we yahamagaye Ntasano, gutyo abahora bamukoresha baramuhinduka bamwica nabi cane n'ikiziga baranka kugiha umuryango wiwe, nk'uko n'ubundi nawe yagiye yica abandi barundi batari bakeya ibiziga byabo ntibimenyekane. Impembo CNDD-FDD itanga nta yindi uretse ko imaze gukoresha nawe ica imukandagura kugira ngo ntaze amena amabanga azi. Kwa 25 Rusama 2019 Imbonerakure Emeloyizi Manirakiza batazira Musaga na Edi Uwimana zaranyurujwe na Brigadier Jonas Ndabirende yakora mw'iperereza ryo ku Kirimba kwa Perezida Nkurunziza. Musaga na Edi bari barakoze amarorerwa mu kwicisha abahoze mu myiyerekano ku Musaga. Nabo bishwe bagirizwa ko boba barateye grenade izindi Imbonerakure 3 zo ku Musaga bari basharirikanye cane mu by'amafaranga ku Musaga, mu mafaranga bakura mu rudandaza rw'ibitoro bya Magendo n'ubundi bubisha bari basangiye. Kwa 22/0/2018 Jean Pierre Kubwimana yaranyurujwe n'intwazangabo mw'iperereza Joseph Mathias Niyonzima batazira Kazungu. Inyuma y'iminsi 3 gusa akoreshejwe inyuruzwa ry'umupolisi Jean Berchimas Nyabenda. Uyu mupolisi yazize ibikorwa byo kugurisha amafaranga ku basirikare akabaka inyungu z'umurengera, ibyo bita kumena amaso, ariko hakaba hari ibihangange mu butegetsi byari bikeneye kumutwara urwo rudandaza be n'amahera atari make. Jean Pierre amaze kumenyekana, abamutumye bateguye kumufata ngo ntaze avuge ibyabaye. Ababonye ubwa nyuma Jean Pierre yari mu modoka ya Kazungu aje kumusaka, agenda amutwaye ibikoresho by'akazi yahawe n'iperereza. Kuva ubwo nta yakayambu kiwe nyine nawe yabaye nk'uko yagiye agira abandi. Kwa 5 Rusama 2019 Imbonerakure Jean Marie Ndihokubwayo yo mu Kagwema mu ntara ya Bubanza aranyurujwe n'abakozi b'iperereza. Iyo Imbonerakure yari yahoze ikorera iperereza muri gare, ariko igera aho yumva irambiwe no kwama iriko yiruka ku bantu no kubaremetaniriza. Inyuma y'amezi 3 ihagaritse ibyo bikorwa, Imbonerakure Jean Marie Ndihokubwayo yatumwe ko izindi Imbonerakure 3 yahoze irongoye mu bikorwa by'iperereza nyine. Izo Imbonerakure zamenyesheje ko atumwe ko guhura n'abakuru, yagize aragenda, aho bumvikanye haza imodoka ya voiture Toyota TI ifise ibiyo bitabona. Abo yahoze arongoye aba ari bo bayimusunikiramwo ku ngufu, araboroga abura gitabara. Kuva ubwo nta gakuru ka Jean Marie Ndihokubwayo. Kwa 27 Gitugudu 2019 Emmanuel Ndamwizigiye batazira Mesheme yaranyurujwe n'abakozi b'iperereza mu Kamenge.
Meshime yahoze ari umukozi wa RPA muri 2015 aca yinjira gukorera iperereza. Abakoresha biwe bahavuye bamukeka ko yoba yarasubiriye kuvugana na Alexis Nduhije yari yarigeze kumubera umuyobozi muri RPA, niko kumunyuruza izuba riva. Kuva ubwo nta kayambu kiwe nyine byarangiye nawe abaye nk'uko n'abandi bagiye baba, yagiye akorera amabi atandukanye. Muri Mukakaro 2021, Christian Ndizeye batazira Blaise yarafashwe n'abasirikare bamukuye ku kirabo Calvados mu gisagara ca Bujumbura. Blaise ni umugwizatunga ava mu Kirundo, yakoranye bikomeye n'iperereza mu gutoteza abagwanije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Bamwe mu bo yafatishije ntawuzi irengero ryabo. Blaise nawe kuva afashwe n'abakozi b'iperereza rya gisirikare gushika ubu nta gakuru kiwe. Yazize isoko ry'ibyuma bya Regideso, yapfuye na Colonel Julius Ndokubwayo agendanira Perezida Ndayishimiye. Ubu ni uburero bukeya cane bw'abantu bakoreshwa amabi n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, impembo yabo kukaba ukubica nabi. Mu mwaka uheze Imbonerakure zitari zike zarishwe zagirizwa ko zari zihejeje gutera amagrenade, nyinshi muri zo zicwa ngo ntizivuge abazitumye n'abo bakoranye. Aya mabi yose nta matohoza yigeze ayakorwako. Benshi uko bishe abandi nabi niko bishwe nabi cane atankurikizi n'imwe. Bamwe ku munota wa nyuma bagerageza gutabaza abo batoteje bagasanga ntaco bagishoboye kubakiza. Abandi bamaze kwicwa, bamwe nyine batoteje nibo basigara barabatabarira imiryango, mu gihe imiryango yabo isigara irahamwa n'abo bahoze basangiye ububisha, bibaza ngo ni abagenzi. Ubwo nta cigwa twokuramwo hano hantu. Burya iyaba umuntu yiyumvira ko yashobora kunyuruzwa iminsi 2 gusa ahejeje kunyuruza mugenzi we, yokubahuka kumunyuruza? Ni ukuri kose ntabwo yabyubahuka. Bigenda gute ngo umuntu akorere abantu azi ko bazomuhemba kumwica, bakongera bagasigara barahama umugore n'umutwana asize? Birababaje cane muri no minsi ariko haribonekeza abarundi bariko baragambanira bagenzi babo bakoreshejwe n'iperereza mu kubanyuruza, abandi bagakoreshwa bagandagura bagenzi babo, ariko bamenye neza ko atacindi nabo intwaro ya CNDD-FDD izigera ibahemba uretse kubagandagura, nk'uko nyine yagiye igandagura n'ubundi abo yagiye ikoresha. CNDD-FDD iragukoresha, yamara gushika ku cyo ishaka ikakugandagura yanga ko umena amabanga uzi. Iyi nkuru tuba twayibateguriye kugira ngo abariko barakoreshwa n'iperereza muri no minsi bikebuke bamenye ko atari ngombwa kugumya bahemukira abavukanye, ahubwo bafate ingendo nziza yo kuva muri ubwo bubisha, hanyuma babane neza n'abavandimwe babo, kuko n'ubundi barabakoresha mu kujya kwica abavandimwe babo no kubanyuruza, ariko hanyuma nabo bamara gukora amabi nk'ayo nabo bagahita bicwa, kuko nyine ubutegetsi babwikeka ko uzamena amabanga uzi. Nimwikebuke mureke gukora ubwo bubisha muriko murakora muri no minsi. Ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Wifuza kuzajya wamambere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta cindi, niba utarapyonda kuri sabone, aka ni karyo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.